Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishasha muvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko namanangura cyangwa nkuko twama dutangura reka dukengurukira Imana yo yamiri kumwe natwe everyday. Dukengurira kandi namwe bw'abakunzi ba Bujahit TV mudasiba kudukurikirana imisi yose. Uko duzize ikiganiro ukaba the first mugira like na commentaire na share. Hama nkuko mubibona uno munsi novuga ko mfise umutumire adasanzwe azwi izina rya Rufaranga. Bro, ni aje? Fresh bro. Salama? Ya salama kabisa. Naona udundega kabisa. Pole pole tu. Ya. Kabisa, murabona muni Rufaranga ari hano. Benshi muca mwibaza ibibazo ati Rufaranga yaje muri platform ya Bujahit TV gukora iki? Rufaranga urashobora kubabwira igiti muri hano? Ya, mfise byinshi shaka kubashika kubabwira kandi mfise byinshi ndiko ndategura ndoba nshaka kumenyekanisha. Ya. Afise vyinshi agomba kudushikiriza, afise vyinshi agomba kubashikiriza, afise na vyinshi mu ndirimbo ziwe agomba kudusigurira n'impamvu byo byarabaye. Hama Rufaranga nsubira kandi kukuramutsa. Ego, namwe. Ndabona udundega umeze neza. Ndameze neza ndashima tu. Nakayobe ndabona gafatise fresh. Pole pole man. Kabisa ni pole pole murabizi yuko vyose ni pole pole kandi nizire ko vyose bikesha Allah. Ya. Yajya Rufaranga arasenga. Rufaranga arasenga sana bro. Ego. Yajya Rufaranga arasenga kangahe ku munsi? Man, ivy'Imana tunyene hari gihe nyene umuntu bishamo gusenga ugasenga n'igihe nyene bipunguka tu. Ni espiritu man. Kabisa n'igihe bipunguka. Hama rero nshaka kumubaza kuvyerekeye music, tuvugana kuvyerekeye music no kuvyerekeye amapost mpora mbona kuvyerekeye Rufaranga nyene. Hama Rufaranga je nizere ko ari indirimbo yawe uzi yitwa Follow Me. Ndayifise ko yiso Follow Me nakore muri Bantu Boy talent. Afise n'iyindi iriko iravuga ngo kwizosohoka byerekeye kuvuga n'abaririmbyi bo muri industry Buja Flavor komakomeye yitwa wise copie. Sivyo bwa bro? Ya, ndafise ngoma ndiko ndakora kandi koze kandi gyoshe me yitwa copie. Ndibaza yuko nakoze sana ku baririmbi bo mu buri ku baririmbi bo mu Burundi kujerekeye ikibazo ca copie barakopi sana bro. Ya. Kabisa reka kwanza utangure kuri Follow Me. Kubera ki Follow Me bro? Follow Me ni ngoma nakoreye muri Bantu Boy nakoranye n'umuproducer Penyel Pro. Narashimiye studio ndavuga ati kangede nkorereyo ndabe yuko no kungura umuziki wanje ko guma dukura muri studio ntono ziratuma harakano kabura ariko ugiye muri studio zisununuye gatonya we nk'umuntu ari kurakora umuziki wiyumva mushaka hari ukuntu nyene uduza tala yawe hari ukuntu nyene uduza tala yawe ukoze muri production imeze neza kandi sobanutse niziye feedback waronse kuri Follow Me bro, just novuga ngo nduwakera sare muri music no ndamaze nk'amezi 8 cyangwa 9 nakoze video imwe yitwa na gopa ya kesho ndasha YouTube canza gukora muri Bantu Boy dufate nko muri abonema zanje za YouTube nari mfise nka 20 bro nk'umupitsi nyari down ariko nakoze imwe muri Bantu Boy ndaduga mpaka ma 75 ma 76 uko ego ziriko feedback urayibona ko n'inyungu warazironse muri ivyo bintu zirose nazironse kugira ngo ukore subscribe nk'abonema bro ni job kuri fight bro sio poa yeah kabisa je shacha kujengene kuri copie rero copie kandi nshaka ko tuivuge ko cyane byinshi ko harimo benshi wavuzemwo kandi tutaranayumva ariko ni indirimbo imaze gupostwa na benshi bamaze kwivuga ko byinshi hama kubera iki rero copie bro ya copie ni ngoma nakoze kandi nanditse kandi natuririye kandi ndibaza yuko izosohoka kandi buri umwe azoyumva avuga ati umupitsi vraiment ari ikintu yakozeko narikoze kubera abarimvyi benshi barakora copie cyane gose ndavuga ati mbo nyimba bavuga ati mu Giswahili msalini kiyo cha jamii so ntibobona ikintu ko kiraba cyane gukinume kandi ushobora kugishira mu mudiho wawe kugira ngo ushobore kugiposta bene vyo bavyumve nabandi bavyumve turako twokwikosora ego ni benshi kandi n'iryo jambo bwa mbere tutaryumvise ni benshi akunda kuvuga yuko muri industry Buja Flavor tugizwe n'amakopi mbe hajya twe turafise ivy'iwacu bro viwacu tubikurikirana gaki kandi turanabiga cyane gose ya byagiye ivy'iwacu dufise bimeze gute bro dufise ivy'iwacu biryoshe kandi n'abanyamahanga bavyumvise bokwemera ariko turabikwepa sana ego kabisa ndavuga Buja Flavor abandi bakavuga ngo ni Bongo Flavor twayikuye muri Bongo Flavor sawa mbe hajya Buja Flavor canke industry Buja Flavor tuyite gute bro ivyacu ni vyacu tu sino kubwira watanguje Bongo Flavor canke Buja Flavor ariko kimwe nuko bija hamwe ariko hari bimwe tuba dukwiye gukora benshi baravuga yuko style ya Afrobeat canke umudiho wa Afrobeat atari windundi ariko twebwe turawuririmba kandi turazi ko muri Afrika bayikoresha cyane ariko twirivye imvye ko zamva ngo ujya beat ngo ujya style ngo si wacu sinzi ko Rufaranga ko yize cyo bivugako
Ejo ndabivuga ko kubera uko ukora ikintu sikuvuga ngo ni ukibona wenyene hari nabandi bakibona gusa bagapowesha so ukoze style yawe naho ubwo yoba afrobeat gute ukazana idea yawe irasobanuka kandi kumvikana ariko uriye copy hari abana bumva kandi barayitahura ego kabisa je no musaba nk'amajambo abiri canke atatu canke ane atanu yoba agize copy indirimbo yiwese copy bro iryo ryari nkibanga mugabo ariko byari kuba vyiza kuko ni benshi nizere ko babirindiriye kandi ni benshi bakeneye kumva ko abaririmbyi bakurikirana interview za Buja Flavor canke za Bujahit TV kandi babashaka kumva ati none uyu mujama kumburiye yaravuze jewe kumbure Rufaranga yitugira nk'aka krende gatoya katuvugiriza wanajita mababa Buja Flavor toka long time wameshikilia bendera hivi niulize swali walishagafanya nini hakuna no basara uchuvyumva wanajifanya wanabeba bendera seti mzee wamejifanya wanabeba bendera ya Buja Flavor toka long time hivi washagafanya nini bro hakuna tungali kule tu ari umuririmbyi novuga yuko yigeze kuririmba ati toka miaka 90 mindo king wa Buja Flavor bendera Buja Flavor anazidi kupeperusha umuririmbyi uramuzi bro umuririmbyi ndamuzi sana yo bari uwonye wagombye kuvuga cyane no bibwirwa beshi bikumva bene ivyo naco no kongera ko tuman kabisa ariko nizere yuko target urayifise gituma warent umustar target irahari kuko ikora buri ku muririmbyi naririmbye abaririmbyi ba Buja Flavor ego buri muririmbyi ramukora ko kandi nizere yuko muri abo baririmbyi ba Buja Flavor warashize ko n'amazina uradomako nashize ko amazina ndadomako yese kumbere je sina mubazi zina reka turindire indimbo ni yasohoka tuja tumutumira kandi bundi tumubazi gituma yo barabaririmbyi abo baririmbyi sibyo nega bze bro ndi ready kabisa Mario nizere yuko utadinsize gusaba baririmbyi waragize na dissing ku bindi bintu kuko baravuga ko nibidandaza turakopya ego narakoze ku bindi kandi narahanuye cyane gose ego narahaze kuvuga ngo naraponze sana canke ndavuga cyane no narahanuye hanini muga gusa hari ivyo nagiye nkorako je novuga nk'ibiri ku mutima ni nk'ibiri ku mutima tu ini ndirimbo yayikoze kumbure je no mubaza yayikoze kugira ngo imushikane he ujya mu tipe yarakoze ikintu yiyumvamo kuri wewe copie wayikoze kugira ngo uze gushikane he nayikoze kugira ngo ishikane kandi nerekane ico mfise nico niyumvira nico ndico nikindimwo yego kabisa kandi nizere yuko umubosi ari hano Rufaranga afise n'indirimbo bakoranye na Alvin Smith urayizi bro ndafise indirimbo nakoranye na Alvin Smith ize ntambamye wahuye nazo imbere canke inyuma amaze gusohora indirimbo narahuye ni ibintu byinshi cyane kujya mu tipe kubera n'umutipe agoye kuronka kandi n'umutipe uko umubona atandukanye sana naragerageje uko nshoboye kose kugira ngo muhure nawe dukorane ijya song yego waragize ibyo bishoboka byose kugira ngo muhure nawe mukore ijya song mbe bujyanye nta kintu cyo cyarabaye ko ari amajambo je nigeze kumva nk'isaku bro ya chanson narayikoranye nawe ariko ntiyigeze yumvira kuyiposta kuri page ya Instagram canke ya Facebook kubivijanye n'amajambo yubera ci hagati yanje nawe ariko job ni job tu man nivyo guca intege gusa ni kugerageza gukora nimba atari banga kumbure utubera umuco ukatubwira igituma nimba atari secret sivyo utubwira igituma niki cyo cyarabaye bro ujya mu tipe arabura sana nakoze icyo nshoboye kugira ngo ingoma nakoranye ujya mu tipe isohoke ku buryo namurondera sana sindamuronke afise ibintu gishe karakora ndavuga ati mbo iyi chanson kuba ntagisha mfise ndiko ndakora reka ndashire ahagaragara aho mawe namaze kubona kuri page yanje ya YouTube arambwira ati kubera ko asijya ngo mutambwiye ndavuga bro ya chanson je nabonye nakurondeye nkakubura ndavuga ati nacyo ndiko ndakora kandi fisa akazi nshaka gushira gaga je nk'uwakoze kajya kazi ndavuga ati reka ndagashire ku mugaragaro nta kindi no uvuga yuko coba caci hagati yanje nawe ujya ntihavyakiriye nabi Alvin sinzi tu man coba gihari kuba nta yaco caba caragaragaye kubera nta yigeza posta none gushika no munsi bugenze gute imigenda nawe ana Alvin bimeze gute muravugana umuziki n'umuziki kandi itala ni imwe before iwezi kujenga ariko ubumwe burubaka uravyirengagiza tukabandanya imbere tu ni makuru nigeze kuronka kuri Rufaranga nuko nigeze kumva yuko yarigeze guhabwa mahera na nyene indirimbo kugira ngo byitwe ko Rufaranga ari we yagize featuring nyene indirimbo ku buryo byari byavuganye yuko wewe ari we wari wamunize muri iyo ndirimbo Rufaranga sinzi ko amakuru bamaze kuyumva man wafatiriya sana
ari umupesi nanakuna nigeze uko nawe chanson umupesi yaje ambwira dukora ingoma ndambwira ma je nta kibazo umudo wa hip hop ndavuga poa umupesi aje na instrumental ndabwira ati poa genda wandike twandike umupesi dure mu kisabwa vipi uri kwandika imista avuga je mista ndagijeje kure je nk'umuntu nzi ico ndiko ndakora kandi umuntu akubwira ati dukwane chanson abakwemera ndandika juste muri studio umupesi atangwa kurunda ivyo aririmba arabibura so je ndarimba akazi kwanje mpejeje ndarengana ha mupetsi haize imisi ndambwira iyo ngoma kutashira on kubera iki ngoma ni bambwira yuko sana rya ngoma yuko ari yiwa watari gwanje ndavuga gute no aya ngo je sinoshira agaragara ahubwo wewe man we ni wemera je kubera rya ngoma ndayikwitira hama uko ari wansavye feature urabona je fuma ndagusororera ndambwira man je sinogurisha doyi wanje ubicisha mu bundi buryo mugapana ubwo kabisa je navuga yuko twarabimenye hanyuma je shavuga ati ndamutumire kumbure ndabimubaze abimbwire hama dusigure kumbere yabidusiguriye mwavyumvise yuko ari umucanye mbe twomusaba iyo ndirimbo yodicanira gatoyi ko tutaranze ko ari mystery yari sara cyane man nyetumura pawo kuri kandi ndetse avuga ukuri hip hop yanjira vura abagwaye bakaja hayi nyita gangster rap hip hop ndafighting asinigera ncika integeje nguma ndawrodinga Miss yose aguma downloading seti bro bro wani bigera wicara man no kabisa ndabona murabona Rufaranga yambaye ihereni novuga ku ruhande rw'uburyo kugutwi kuburyo bimeze gute bisigura iki kuri Rufaranga man urazi umva hari ikintu ushaka kuvuga ati ikintu je ku kimondoko wangu kuri je uri kandagishira hatukirano kabasi kabisa kanizere yuko bimutokana murabibona kabisa thanks you man rero Rufaranga natubwire rero imigambi iri imbere n'ivyo agiye gukora mu nyuma ego ngiye gusura kwanza iyo track wana copie buja flavor how much ndayikorera video nizo project ndiko ndagerageza nshaka gukora turetse wana copie hamare dusotwe turasoda turetse wana copie mbe ni giki gihari kibuze cyangwa kibuze muri industry Buja Flavor korenga umuziki wacu tera imbere kuri Rufaranga sinzi ko bayivuga mbo ikibuze muri aka gace kacu ka Buja Flavor mu Burundi turabuze support ku buryo abantu bo ngaha anye mu Burundi bakunda injabo kamazi sana gusumva ivyi wacu kandi ivyo bintu bro birababaza sana kubera ushobora kugenda kuri stage ukambwira ati MC ndashaka nce kuri performance yawe akabwira ngo dog oya ntigishoboka ariko asanga reka utera Davido za Mondi nani huku na huku akini wo gucaye haja kandi ufise ingoma wemera vuga ati ingoma ndayiperforminze haja abantu ibintu vyomera neza ariko asanga reka aratera ingoma y'umuntu atamuzi nazigera muku bro birababaza sana Mazana bro sana bro natwe bibabaje ariko muze muri hangana nta ebani pole tutafika ndo hivyo pole hamare natubwire akajambo gato ku bakunzi ba Bujahit TV n'abakunzi ba Rufaranga n'abakunzi ba Buja Flavor reka kwanza ubwa mbere na mbere nshimire Bujahit TV ku kigoro kabo baje gutera inkunga umuziki w'u Burundi kandi barakora cyane juru n'umutaga reka tuvuga ati dukumukomeze umutima mufise bizotuma natwe tugira intege kabisa kabisa niko twama tubikora kandi niyo ntumbero twihereje twebwe abakunzi ba Bujahit TV twebwe abakunzi ba Bujahit TV yuko tuzokoma duteza imbere abaririmbyi novuga yuko batararonka promo bikwiye batarafatwa mu migongo bikwiye kugira ngo nabo nyene babamenye mbe hajya Rufaranga rero natubwire ico yabanye muri Bujahit TV gishasha canke ico arasanzwe ati Bujahit TV ndeka mvuga ati nabatipe nabasore kandi basa neza bameze neza atamutima mubi atandaye umujinya bakira neza me batwenga na buri muntu kandi ico kintu ciza mu buzima gituma umuntu yumva ameze neza tu yego babonye abasore gusa nta mukobwa wabonye barahari man ntuba navuze tu ariko uracisha ko abakobwa babonye hano babonye bameze gute abakobwa barahari nabo me navuze bameze bien kandi navugiye hamwe urumva yuko nabavuze nabo munyene kabisa kumbure rero dusara basuzira ikiganiro cyacu hama rero Rufaranga natubwire babwire subscribe abakunzi biwe n'abakunzi ba Bujahit TV n'abakunzi ba industry ya Buja Flavor intege zanyu ingufu zanyu nibwo bushake bwacu yo mudufashe mu ntege nako turakora bikadutera umutima ukomeye nk'ibuye gira subscribe kuri channel page ya Hit TV utibagiye no kwa Rufaranga Lufa Boy murakoze sana Lekini kumenya aho twomukura Rufaranga kuri page Facebook kuri Instagram kuri Twitter kuri YouTube yiwe aho kuntu yitwa hose ni tuko nyine Rufaranga Lufa Boy Instagram Facebook YouTube utibagira no gufollowinga
Bujahit TV kuri Instagram, kuri page Facebook na YouTube, utibagira kugira subscribe. Yari Will on the mic behind camera Scott, tuzosubira inshallah imana bikunze, utibagira gusangiza mugenzi wawe notification ikumbere baramucitse umurungikira link. Ciao.